nta muntu azokwama aca muri vyiza gusa birashuka gaca muri bibi je 2021 nayejeje ndi mu vyiza ariko natanguye 2022 ntari mu vyiza naraciye mu bintu bibi hari ingorane zanshikiye abantu bavyakira ukundi ariko je nari nzi ukuri kandi nari nzi yuko mu gihe uri mukuri Imana ndashobora kuguta amajambo nkari biyakira gute bon je namvuga yuko umuntu afite droit yo kuvuga ico ashaka umuntu afite droit yo kuvuga ico ashaka nuzo judging umuntu kubera ngo yakuvuze wowe nabi kugira bakuvuge nabi nuko bakuzi sivyo nuko hari ico wakoze nibaze yuko bazofata umuntu mwibarabara atakino na kimwe yakoze hama bagenda bavuge ngo naka nabi cyane bamuvuge neza je dernièrement naragiye Kampala narajana na Natasha muri high people ubwa mbere yarandihiye ariko ubwa kabiri yarariye abandi ba journalist ariko je navuga ati kubera ki je nosohoka ndibuka yuko hariyo sohoka ngiye ku kazi umuntu atandihiye ariko burya umushahara wa mbere wataga gufata yarangaye natangiye gukorera 700 francs iyo 700 francs yari iki yari ya bus yari 350 na 350 donc mukanyosha nava nkaza 350 muri ville nkacamanuka nkaca kandi nkataha baramutse bakunzi ba Siren Vibes nk'ibisanzwe ni MC ibiri canke ibiri ntwari turi kumwe kundi musi udasanzwe ku biganiro biryoshe mvuga iki ndeki iki ko tubaduhari nka Siren Vibes rero no musi mfise umu MC muri kino gihugu azwi umu presenter azwi tugira tuganire kuri vyinshi vyakoze mu mwaka weze cyane ndetse nivyo yemirije gukora no musi anambwire mbega burya akazi ku MC karahemba hari n'igihe batubwira ngo baduha 1500 kumbe bakoreye ubusa twama tuvyumva ndabimubaza navyo yes gumane natwe rero ariko imbere ya byose mbaze ndamuramutsa ami yo you are welcome bro asante meze neza alhamdulillah yeah mana ariko ndagusaba umanure ya twahirukana ufite ibishatsi byinshi bon ariko wowe nibaza yuko ahubwo twaherukana muri emission ya Siren imishatsi myinshi ariko twama twabonanye cyane ndashima Imana meze neza alhamdulillah n'ubu mwaka wakugendeye gute wa 2020 bien sana ndashima Imana cyane n'ubu nk'ama concert warakoze buyibuka bon sinshobora kuyibuka yose ariko menshi ashoboka ndayibuka 2021 je nta mwaka wera ntakoze amashow menshi ndabishimira Imana namavuga yuko ari ubuntu bw'Imana kuko hari gihe janvier février usanga atasho mfise ariko nza kurangiza umwaka neza nkuribuka nk'igihe watanguye kurira kuri stage bwa mbere wamuvyibuka 2016 bwa mbere 2016 ari UMC 2016 kuri show urayibuka École internationale de Gitega kweri iki wavuye Bujumbura nari nsanzwe ndi umujournaliste nakora muri radio télé Renaissance ariko ico gihe murantunga Renaissance yari yagize ivyago and then changenda Igitega nari ngiye gukora ku radio twa Star FM nari ngiye gukora ikiganiro hama bisanzwe nyina apana nk'umukozi ngiye ndibuka yuko ico gihe hariyo kermesse yo kuri École internationale de Gitega bari babuze umu MC je nda propose ati ndashaka kubabera umu MC bon barambwira ati nta kibazo hama nca ndakora nca mbona ni bon mbona ndabishoboye barambwira ati urashaka kubandanya ubikora neza niho urugendo rwanje rwatanguri 2016 nyene naciye nkora amashow akomeye 2016 narakoze show ya Charlie na Nina narakoze show ya Sadbi agaruka iwacu album launch nibo bakurondeye canke ni wa propose ico gihe presque amashow yose bon aba MC bari baki aba MC twari tuzi nga yari Christian yari Rian Santana bo ni bari bakibikora cane gose rero ico gihe 2016 nari namaze no gutangura kuri Buja FM nari mfite ikiganiro cakundwa citwa Ambiance Love ndavyibuka nari namaze kugira contact n'abantu benshi niho urugendo rwanje rwaciye rutanguranye zina narakoze amashow menshi presque aba artiste benshi baje ngaha mu Burundi narashoye kugaragara kuri stage nk'umu MC abaririmbyi bo ngaha mu Burundi nta mu artiste n'umwe mu Burundi arakora show tutarakora na show donc ndashima Imana stage nini ya mbere watanguye kuja ko nawe kuburyo uryamye uvuga ati sije nzora umunsi uragitse yari
bon amasho kubera atandukanye ariko stage ya mbere je nkunda kuvuga yuko yari nini ni stage ya mbere nk'igitangura kuko niyo yari igoye intango ya migoye sinari nzi yuko no bishobora ariko Imana yaramfashije ndabishobora bon izindi nivyo uko show iba isumba sumbana uburemere niko n'uburemere bw'abantu babusumba sumbana narakoze show ya Harmonize yarimwe abantu benshi cercle nautique benshi baravyibuka Harmonize aza mu gihugu cy'u Burundi nari MC muri show narakoze show ya Fikfa Maker na Fikfa Maker kuri Arena Fikfa Maker Uganda narakoze show ya Netineta na Latinum kuva Uganda nari gukora show ya Shiba nari mu MC official ariko ncanja muri Guinea muri Sika nari gukora show ya Medi official yamaze gusohoka nubwo ataje nari gukora show ya Bruce Melody mu Burundi nubwo ataje narakoze show ya Nevi Kenzo narakoze show ya Sauti Soul narakoze show ya Mr Nice narakoze show ya Waiki Benda Mona Kampala narakoze show ya Jacqueline Wolper narakoze show sha narakoze show ya Alikiba ndashima Imana amashow ni menshi ariko ari maze gukora ugataha atace tahaye kuko bimaze kubaho biramaze kuba kandi cyane ariko kuva kandi abantu babona yari full bon ariko je ndashimira Imana n'umuntu mu kazi kanje nihaye agaciro ndashinga igiciro cyane ndavuga ati iyi prix ntayironse nshobora gukora ndashima Imana abantu baranyorohereza bivuye nuko abantu nabo nyene babazi yuko ati niyo twazana mipro show iraza kuryoha umuntu wese afite choice yo kuzana umu MC ashaka kuko aba MC ni benshi ariko azanya mipro kumburira aza kuryoha nkuko ashobora kuzana Sadiki ikaryoha nkuko ashobora kuzana undi ikaryoha ariko ndashima Imana ndashima Imana antuka abantu tugenda turahura nabo nta uraguheranira n'umuntu yomerana ubu naba nabishatse kuko jewe ariko biramaze kubaho kugira urinde ufata iyo decision hari igihe jewe apana muri ano mashow akomeye hari igihe nshobora kugenda gufasha umuntu kumufasha akambwira ati je nzoguha déplacement je nkamubwira ati kubera nyene ari ibintu bisanzwe ibintu by'abantu ndaza kugufasha sivyo nkamufasha niyo déplacement sindane musanga nkambwira ati aya maruzo yakoresha ikintu gikomeye wewe igikuru je naje gufasha ndumva yuko umutima wanje uryohewe kuba nafashije ariko amashow maze gukora ni menshi kandi vyarampaye bon ibintu narakoreye Brarudi narazungurutse n'abinshuro zitatu mu Burundi bwose muri Primus ubugenzi Coca-Cola 20 centilitres twarazungurutse nabo Burundi bwose narakoranye nabo muri Primus Star nari mu MC narashoboye kuzunguruka no muntu yitwa Pasteur Dieudonné Nahimana Burundi bwose ndi kumwe nawe na Sadbi na Sadiki bon en tout cas je nkunda kuvuga ati ndashima Imana kuko ubu MC ibintu vyampaye hari abantu ushobora kwibabwira ntibavyemere ubu MC jeyo bwaranyurije indege mushikana mu gihugu ntari nzi ko nzoshikamo naragiye Guinée nca Ethiopie Côte d'Ivoire ndaja Guinée bisigura yuko hariyo ikintu utanga urugayo ariko avec le temps ukabona yuko cha kintu arico cogirira akamaro je nta kandi kazi nkora apart y'ubu journaliste no MC nivyo bimbeshejeho bikabeshaho umwana wanje bikabeshaho umuryango wanje alhamdulillah ariko baranavuga ko rimwe na rimwe munaduhenda ugasanga mwakoreye ubusa peut-être sinzi abantu guys byaba bivugwa urumva ni nkuko bashobora kuvuga ati hari aba journaliste bakora bagakora gubye nimubone ngo vyagenze kujya ntana kimwe yakoreye bagakora badahembwa nabandi bakora bahembwa bivana n'inyo no musi hariho stage yo gutera ubwoba kubyo uvuga ati ntaco reka mfe gukora jamais nukuri ndetse ukubesha harwa isho shobora kubona kavuga ati mana fashe rya shonzo yigaragare bakaguhamagara ugakora ariko jewe pour le moment nukuri ntasho umuntu ndamugenda kumupropose ati rya shonzo za kuyikora kanze ikora ku buntu wapi vraiment kona kabisa okay yes impano nayo novuga ya micro uretse kuva ngugiye kuri stage
gute wimvisemo ico gihe ko ubu mu presenter hano mu Burundi no musi nta shuri rihari rya journalisme ariko benshi nubwo tunabita abamenyesha makuru canke aba journaliste tunakureho ako kantu benshi muri aba presenter sivyo iyo mano yo yaje gute je natanguye ndi umuislamu natanguye ndi ntabwo uri islam uri mubi ye antuka ndagerageza ko tutakubona je nari umuislamu kandi nari ndi mu bantu bari bazwi ico gihe guys donje Billy, petit-fils d'un colonel, est né au quartier asiatique. Malgré sa vie de luxe, le sexe l'a rendu sédatique. Connu au quartier comme à l'école, il aimait toutes les filles comme l'alcool. Together. Mani. Kumbe aritse ko ibintu byinshi bwa ndashima Imana. Mutwe wawe urimo tuntu twinshi. Okay? Hanyuma rero. Hama naraja ku maradiyo nk'umuislamu. Ariko umujournaliste akambwira terega no kuvuga wabishobora ukaba umujournaliste nkibaza ko ari ibintu bisanzwe nkanza ndagenda mu biganiro nkora nkiciga muri secondaire nkiciga mu icendo nashima hama nshitse muri Renaissance ndagira Imana umuntu twakorana yitwa Frank Espoir acagenda kuba Dubai agiye kuba Dubai bacabona yuko atawundi muntu wosigira ikiganiro atari je kubera nje twakorana ariko sinari bwatangura akazi ncanangura akazi gutyo emission yanje ya mbere nayikoze 2014 akoze na Kina Music ya mbere ndi Ami Pro ngenda kuri micro ndi je nyene natumiye abantu natumiye Kina Music natumiye yari Knowless Dream Boys Christopher na Christopher Tom Close hamwe na Dream Boys niyo emission ya mbere nakoze ico gihe barafise show kuri Musée Vivant Ngozi na Gitega hama ndakora n'aba artiste benshi bo ngaha ba Masterland ba Puizi ba Stick kuva muri Ovadu ba Natasha n'abandi benshi urugendo ruratangura ntivyari vyoroshe nari ngitangura hari aba journaliste benshi ariko aho wari wahejeje amashure yisumbuye ariko oya natangiye gufata micro naraheza secondaire mugabo ndashima Imana nari urumva natangiye niga muri 9e ngenda ku maradi ndashima Imana ndaheza après secondaire ndavuga twe kintu bifata nk'akazi ko n'umwuga nabona yuko ushobora no kumbeshaho cyane ndatangura ndabandanya ndashima Imana ndagira Imana irashobora kungeza aho ngeze je namavuga yuko ari ubuntu bw'Imana n'abantu bagiye baramba hafi bagiye baramfata kuboko hari n'abandi bantu nasaba ubufasha nibabumpe bakabona yuko atacinoshika ko canka tanzoshika turimo na rimwe turahura nabo turanakorana nabo rimwe na rimwe ariko sinama ndabibutsa ivyo bankoreye kuko je nahura neza yuko umuntu mwiza na mubi hari ico aterera mu buzima bwawe ikintu ciza na kibi hari ico kigufasha mu buzima bwawe nta muntu azokamaca muri vyiza gusa birashuka gaca muri bibi je 2021 nayejeje ndi mu vyiza ariko natangiye 2022 ntari mu vyiza naraciye mu bintu bibi hari ingorane zanshikiye abantu bavyakira ukundi ariko je narinzi ukuri kanarinzi yuko mu gihe uri mukuri Imana idashobora kuguta canke Imana idashobora kwifuza ikibi ku mwana wiyo sivyo ndashimira Imana okay yes ati ndashimira Imana ngira ngo tunagira ko rero 2022 ni umwaka navuga ngo wanagizemo isanganya 2021 rikomeye cyane aho benshi bari bazi yuko ntashobora no kurokoka hari n'abagiye baca imanza bati nubundi niriya modoka giriyemo accident sinagwiwe bigiye kugenda gute amajambo nkari yakira gute bon je namvuga yuko umuntu afite droit yo kuvuga ico ashaka umuntu afite droit yo kuvuga ico ashaka nuzo judging umuntu kubera ngo yakuvuze we nabi kugira bakuvuge nabi nuko bakuzi sivyo nuko hari ico wakoze nibaze ko bazofata umuntu mwibarabara atakino na kimwe yakoze hama bagenda bavuge ngo naka nabi cyane bamuvuge neza kugira ngo bafate umwanya bakuvuge nuko hari pa imwe umaze gutera cyane nuko hari intambuko imwe umaze gutera je mbonye ndifise umuduga wowe ntiwibwira ngo ujya niguye censi gwiye sivyo ayo makuru narayumvise
ntivyambabaje ntivyandyoheye nabifashe nk'ibisanzwe ariko uwabivuze uwo mubaza ati warabonye carte rose ingene yanditseko ntavyo yokubwira sivyo wewe turakorana urabizi umudugo wabatari gwawe ukawugira ko imyaka 2 ukawugurisha ku izina ryawe carte rose yanditse kuri wewe alors gusa kimwe sinkunda guhagarara ku bantu bavuga ibintu bibi kuko je ndazi ico Imana yampamagariye gukora kandi je ndazi ico nshaka gukora ndazi ico nshaka gushikako sinifuza kubaho nabi muri kazoza nifuza gukoresha Imana yanje neza kugira ngo ejo canke hirya ejo nzobeho neza n'umuryango wanje ubeho neza ariko hambavu y'ivyo ndashaka yuko umunsi umwe nzobona ibendera ry'igihugu risamirana kubera izina ryanje uragitahura rero mu gihe James target yanje runaka ibintu biza binshi intege sindabiha amajambo sindabiha umwanya ami uwo twereka inzira nziza uburyo umuhemzi ashobora kubaho atakandi akazagira agatungwa n'ubuhemzi birashoboka cyane jewe hari igihe nivyo ndakora ku radio ariko ubuhemzi buramfasha kuriha inzu buramfasha kuronka amahera y'igitoro sivyo ndashima Imana bwarampaye ingendeshwa buramaze kuma ahantu ushobora gukika umusaye ejo canke hirya ejo rero bivana n'ingene ubukora bikavana agaciro uha ubuhemzi bwawe kubera hari igihe company ishobora kuzikavuga ati turagufashe wewe tuzokorana ukwezi dernier mari biraka twigeze kuronka ngiro ravyibuka turi kumwe na Pasteur Dieudonné ndanamushimire cyane ahari hose kuba yarashuye kuntoranya mu bandi uzunguruka Burundi ukwezi kose uri kurakora gusa ubuhemzi mu gatondo gushika ku mugoroba ukava mu ntari ukaja mu yindi ugiye gukora ubuhemzi donc ama province arenga kuri 18 umuntu yashoboye kujamo wombwira yuko nova aho hantu atakintu kizima nkuye ishobora kumfasha nanje ejo canke muri kazoza hari umuntu ashobora kuronka amahera menshi akayakoresha nabi n'umuntu ashobora kuronka make akayakoresha neza bikamutunga ejo canke hirya ejo rero bivana n'ingene akazi kose akubuhemzi gusa akazi kose ingene ugafata ingene ukubaha kuba akazi ukubashe nako karakubaha ndashima Imana jewe nta munsi n'umwe uzokumva ndikuvuga ngo akazi k'ubuhemzi nikombesha bivana ingene agakoze today utibeshe nawe amafaranga utoja muzi abantu umuntu avyumve ni warondera amipro bon bivana amasho hariyo show ariko hari standard uvuga ati ko biri kose ari amafaranga ntaja muzi show uko imeze kose shaje rero arahari ariko sinavugira ngaha mugabo nama yarashobora kumfasha jewe agafasha n'abantu bankikuje bagukikuje donc shatse kuvuga agafasha n'umuryango wanje kubera jewe ndonse 10,000 canke 5,000 sinimvira kubijya je nyene je ndafise umwana ndafise umuryango uragitahura n'abantu mbavuga ati nabategerezwa gusoma kunturira yes ivyo rero byari navuga ngo bisa nuko ari muri kahise ndetse nivyo tugenda turavanga nakubu ati 2021 natanguye neza nubwo nabona umenga natanguye neza bibaho nyene ni bibaho challenge z'ubuzima pro yes ntituza kubisubiramwo vyagenze gute mbega byari byo canke n'ivyari byo ariko nshatse dusubire gato kuri ivyo nyene waruvuze biba byaranakubayeko hari abantu bavuze cyane hari abantu bakrititse banditse ku mastati yabo bagize gute ami duhimaje kiriyage ntihageze igihe wumva ko nawe umenga isi yakwanze no jamais jewe kandi ababwira ikintu kimwe brother jewe ndi umuntu afise ukwizera kurenza uko abandi bafise ndi umuntu ashobora kubona abantu bose barako baramutuka ariko ntabatuke ndibaza nta munsi numwe kuri stati yanje canke kuri social media yanje urabona gente ko ndabwira umuntu nabi canke nani rizokwigera ubona kubera je mora ntahura ati eske ikintu nokora no munsi
ejo umwana wanje akakimenya nimba ari kibi hari ico kizomufasha nta na kimwe uno munsi hari abantu benshi baturaba ibihumbi n'ibihumbi by'abantu badukurikirana bavuga ati je ndamukunda ami proche je ndamukunda Billy ndifuza kuba nkawe nitwe tugiye kubereka akarero keza sivyo ikibica abantu nuko kenshi hari gihe umuntu yihutira kuvuga atabanje kubaza je novuga nti ndashima Imana kuko ikintu cyose mba ndimwo ndamenya ingene ndakibamwe ariko nkanashimira n'abantu sivyo kuko nibazo kubesha umuntu adafise abantu ntashobora gushika kure hari abantu baza mu buzima kugira ngo bakubake hari n'abandi baza mu buzima kugira ngo bagusambura sasa umaze kumenya abo bantu bose ukabatandukanya abakubaka n'abagusambura urashobora kubana n'abo bantu bose neza sivyo yaba babi yaba beza ariko ngo umwasi wawe ntuzomusabira inzara musabire imigisha n'umunezero kugira ngo ejo canke hirya y'ejo azobone iterambere ryawe azobone no kugira neza kwawe kugira ngo avuga ati kubwira ujya muntu nabi narihenze sivyo jewe ndumuntu avuga n'umuntu ari we wese ndumuntu atahura umuntu uwo ari we wese kandi umuntu ikintu cyose akora abanza gusenga kavuga ati Mana ashikana kuri iki kintu nanje yabaciza canke kibi muravuga ati Mana ukuboko kwawe n'ikiganza cyawe ndashaka kuyibona muri ibi bihe byose mba dukunda camo alhamdulillah okay ariko hari n'akajambo ushobora kubwira bamwe yaba bagize ico banditse canke n'abakwiyumvira ukundi kuntu message imwe gusa message imwe ubaha yonye jewe ndi amipo umuntu yakenyera kumenya cyane ntazobaza amakuru yanje ubundi azompamagare je wambaza sivyo okay jewe ndi ngaha kugira ngo nerekane ishusho ryiza sindi ngaha kugira ngo nerekane ishusho mbi ndi ngaha kugira ngo umunsi umwe nzokumve umurundi ateye imbere biciye ku mpano yiwe kanatsinda uno munsi turabona abarundi bateye imbere biciye ku mpano zabo ikintu kidahesha icubahiro igihugu canje sinkwiye kugiha ikibanza ariko ikintu kiza gihesha icubahiro igihugu canje canyibarutse ndagiha ikibanza kuko ndi umurundi yifuza kubona igihugu ciwe giteye imbere ndi umurundi yifuza kubona isura ry'igihugu giwe ribandanya rigaragara neza yaba mu gihugu no mu makungu okay yes byo ati nakarenganye no munsi rero ami turabona hamwe na bamwe bariko basinya amakontra hirya no hino ami tumwitege kwiki mu mezi ya vuba je na 2021 nasinye kontra narasinye kontra muri A+, ndavyibuka nari kumwe na boss wa Siren Vibe Ozi nari kumwe na Double J nari kumwe na Bell Nice Benturo uzi impamvu nkubwiye gutyo nuko mbona ba MC benshi nuturaka buriya nanakubajije ati ubu MC bashobora gutunga umuntu ntaho tubona bari kubasinyisha nivyo turabona abaririmbyi ariko ugasanga nta namwe basinyisha umu MC amezi arambye igihe kirambye bon nibaza yuko mu Burundi ntibiratera imbere nk'ahandi ahandi umuntu w'umu influencer umuntu nka Billy ashobora kurengana ahantu abantu bagakoma induru ntashobora kubura contre me canke zibiri yamafisa ama contre sivyo mu Burundi umuntu akeneye umu MC ntaza kumusinyisha contre aza kumuhamagara ahubwo ati ndafise kiraka ingukore sivyo nico gituma je ndakunda kuvuga ati mu Burundi abajene baho bafise impano nyinshi ariko benshi impano zabo ziba ntizitera imbere kubera nibasohoka cyane babona ingene n'ahandi bakora kuko ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze kandi ngo ubugirigiri bugira babiri umutwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba mu gihe mukoze ikintu muri benshi murashobora gushika ku kintu runaka cyane ikintu kizima uno munsi hari ama agence de voyage ni exemple isanzwe yumva yuko atoha bilitike y'indege
kandi uhaye biritike y'indege birakora ku radio birafise TV online akora ko niyagenda kuvuga ijya agence de voyage izo kwinjiza plus gusumba uko yahora yinjiza je dernièrement naragiye Kampala narajana na Natasha muri High People ubwa mbere yarandihiye ariko ubwa kabiri yarariye abandi ba journaliste ariko je navuga ati kubera ki je nosohoka ndibuka yuko hariyo sohoka ngiye ku kazi umuntu atandihiye ariko ngende kuraba n'ingene mu artiste w'igihugu aza kuvyifatamo sivyo niteka kuri jewe niteka ku mu artiste niteka ku gihugu ndibuka yuko hariyo abantu benshi nashoboye gupropose hari wabanse ariko hari nabandi bantahuye ndatswe itike y'indege hari umuntu yayiguze ndetse ndanamuramutse boss Thierry ahari hose yubahwe arambwira ati ami protoritike y'indege ukwezi kose ibintu vyiwantuka nawe nyine biratera imbere uko aho ngiye hose mvuga ati naka nuyo yafashije company runaka niyo yashoboye kumfasha uragitahura na Natasha cabona ati uyu muntu nawe nyine yashizemwo akigora reka nanje ndamushigikire gusumba uragitahura sasa uno musi nimba tuzobona Bilo umwaka uheze agiye muri formation dufate nko muri Chine tukabona ejo Crystal Siren Vibe yagiye nko muri Hollande ubwo bumenyi mugiye gukura aho hantu muzobusangira n'abari hano uzosanga turiko turubaka ikintu kizima sivyo kandi gishobora kudushikana kure kigashikana entertainment yacu kure rimwe na rimwe harige tuvuga ati ntituratera imbere ugasanga hariyo amamwaye tubuze kugira ngo dushobore gushika aho hantu natwe dushike kure yes nuko ni ikiganiro novuga ko tuba twigishanya kuko urumva hari umwana bifuza kumera nka mipro mugana amenya wavuye sivyo je navuye kure sana no muzi ariko sha kure sana je natangiye gukora ku radio nkorera imfungugo harani hahora nkora badu imfungugo midi tugafungura tugakora ariko burya umushahara wa mbere wataga gufata yarangaye natangiye gukorera 700 francs iyo 700 francs yari iki yari ya bus yari 350 na 350 donc mukanyosha nava nkaza 350 muri ville nkacamanuka nkaca kandi nkataha bayaguha ku munsi bayaduha ku munsi warayasinyira donc twayasinyira twese sinahembwa ku kwezi mugabe iyo 700 ndazi ko nayironka kuko yari bus 350 ariko jewe byaranteye intege ko naravuga ati wakora misi yose oya sinakora misi yose naravuga ati ariko nubwo ntakora nkaja ku radio setse narayiro naravuga ati kugira ngo ushobore kujeshika ku mushahara reka nemeza aba boss sivyo ndabemenze yuko nshoboye salere ya mbere rero batanguye nayo novugira ngako bari mushahara niba uvuga ariko umva ikintu kitwishiro nije je navuze ayonye setse abantu bayumva sivyo 20000 hari n'igihe nagenda nkayabura yarashikijana basi nkapambana maze guhembwa skiyawe je man maze guhembwa yashikana sana abantu nukuri je manda yivuka uno munsi ushaka kajambo kamwe kubakoresha ushaka kumbona ngeza ukaza ukambira ijambo vraiment rishobora kumbabaza bubanza basutahura ati amipro yavuye he bro je navuye ahantu kure narapambanye sivyo ariko tahababwira nyene wahembwa nga ibaze sets amajana kandi service yose man kure rero ura munsi jari narimwe byashika wayafashe ugacugenda n'amaguru wenda kubwiye hari gihe vyashika nkayaronka nkavuga ati nduze muri ville nurundi rugendo reka basi nambare impuzu za sport ngende buke ndahanegrije ndagenda na sport buke nkaca nguri karanga ndagenda ndafungura nkafungura nkumva basi yuko ariko n'ivyambabaza je nabikora ndabikunda kubera microgenic namye nkunda big pro namye nkunda ilevre narize ndafise diplome ariko snifuje gukora no kuja ngo mu biro nk'abandi navuze ati jewe micro nibwo buzima bwanje kandi micro izonshikana aho ntari nzi yuko nzoshika sivyo nivyo ndikunda kubwira ndibuka umunsi umwe ndi muri Ethiopia ngiye muri Sika nari muri hotel muri Ethiopia ndarira bro
darira ndibuka kahise kanje nange natanguye ndavuga ati man nije ndi ngaha uravyumva ndava muri Ethiopia ndagira escale Côte d'Ivoire twamaze amasaha abiri abije turi mu ndi mu ndege ukabona mu ndege ugenda urafungura utwo ushaka man ndi abije ndavuga ati man urazi ikintu naciye mvuga mu buzima nta muntu yo kwihebura kandi mu buzima nagira umuntu azogaye uwundi ngo naka ntaco ashoboye uramusa ashobora kuba adashoboye ejo akaba ari umuntu akomeye akaba ari umuntu w'igihanganye abantu bose twumva uno munsi afise amahera womenya kahise kawe nta muntu yogaye n'amarira gusa ivyo birahera ndibuka tugiye Natasha ndi iyi ndege ya mbere yatangiye kundira indege ya mbere tugiye Kampala hip people ya mbere 2019 hari mu kwezi kwa gatatu tugarutse twakiriwe n'uwahoze arongoye igihugu cacu muhisi Imana ibanda mwakira n'umuntu yakunda ugwaruka n'umuntu yakunda impano ndibuka turi mu biro atwakiriye ku gashimwe je dusohotse naravuze ati ni jewe mukuru w'igihugu uravyumva ni jewe byanyeretse yuko Imana irashobora kugushikana ahantu wabona nk'indoto Imana irashobora kugushikana ahantu utari wizeye yuko uzoshika ukacubona rero haraje undi muntu ashatse gukora ikintu kugira ngo asubize izina ryawe hasi kubona mu masegonda ikintu wubatse imyaka n'imyaka cyo waruhiye je nico kintu kimbabaza kuko struggle hari igihe mwana nibaza ku muntu akora ikintu kugira ngo asubize uwundi hasi nubwo atosubiza jewe ukaca uharura inyuma y'ujya muntu haba hari abantu benshi babayeho kuberaho uno munsi umusubije hasi ntibibaze ko usubije hasi ujya wenyene hari abandi bantu kumbure baronka nayo umukate baronka nayo ifana usubije inyuma ntibibaze ko ku Mana yarafise umuntu yamumesurira yarafise bose ntibibaze ko ku Mana hari imigisha uzoronka ujya mu nazo bari hose azoguma afise ishari kuri wewe azovuga ati umuntu yasubije inyuma ikintu naruhiye naragiye amaguru imyaka myinshi naragize iki ucuza kunsubiza inyuma kubera akantu gato uravyumva kubera wifuza kubona je nsubira inyuma nivyo ariko umugisha wanje cyangwa umugisha wawe siyo mugisha wa Nuru siyo mugisha wundi muntu wese uratahura ico ki sasa tumenye ingene tubana neza n'abantu ejo ntituzoze kuregreta igituma twarakoreye ikibi abantu sibyo Amifro ni kiganiro kirekire kandi kirimo novuga ngo inyigisho niki reka dufata kanya tunagushimire tugushimire cyane ku kanya waduhaye nka Siren karibu kandi bless up asante sana je nkunda kuvuga ati dushize hamwe turashobora kubaka ikintu kimwe umuntu nuzomwanya mu gihe uyo muntu ashobora kuba ikiraro cyo gushikana cyo kujabutsa uruzi je ndagukeneye wewe warakeneye Nuru arakeneye ubundi uratahura ibyo dupfa ntitubihe umwanya ahubwo duha umwanya ikintu coza gituma ivyiyumviro vyacu vyoshikana igihugu cacu kure bigateza imbere igihugu cacu uno munsi nimba twaragize iyo Mana ikaduha ako kazina ntukifuze kubona uwundi ari hasi kuko nubwo yoja hasi ejo nawe ushobora kujaho imvura nimba uno munsi yaguye i Bujumbura irashobora kugwa n'Igitega irashobora kugwa Ingozi irashobora kugwa mu Kayanza ico rero utokwifuza ko kikubako ntukacifurize umugenzi wawe uravyumva dukundane dufashanye umuntu yagukoshereza kumubwira mbabarira hari amahera hari ikintu gikomeye
utakatse jewe vraiment 2021 mwarakoze twarabanye neza 2022 nifuza ko tuzobana neza n'umuntu wese umuntu afitiye akangonongono canke akarankini canke iki nukuri je nta muntu numwe nigera ngirira inzigo nta muntu numwe nigera nifuriza nabi ambabarira kugira ngo 2022 umuntu wese tuzohura tuzoyage neza kuko bro aha turi ku isi aha turi ku isi ejo aya mazina dufise tuzogenda uragitaho wowe uzogenda none nta bantu twavutse bahari uno munsi batagihari nta bantu bavutse inyuma yacu uno munsi batagihari wowe urinde kugira ngo uzomu planta wese twese tuzogenda iyi ni isi sivyo nimba iyi ari isi ukabuzi yuko je nzopfa na uzopfa kubera ko kwifuriza umuntu iki kubera ko kwifuriza umuntu nabi umukate wanje n'uwanje umukate wawe nawe Imana ifise ingene yaguteguriye sivyo right sante sana guys mwakoze cyane ariko by'umwihariko dushimire wewe tunakwifuriza kubandanya utera imbere kurumva urugendo si rugufi kandi nawe wifuza kugera nturahagera nturahagera jama indoto zanje ndazivuza abantu bavuga ati cya muntu normal ariko Imana izomfashe nzoshike ku ndoto zanje marasaba n'Imana izomfashe ibintu naruhiye imyaka myinshi umuryango wanje uzobikonsome uryohewe kubera support y'umuryango Genio yatumye ndi ngaha okay asante sana guys mbashimire cyane rero uburyo twabanye yari Amipro the MC twari turi kumwe nimwana mukenera kandi tuzomugarukana sivyo mugabo harakantu hari ikintu mukunda kwibagira jereka ndakivuge vraiment pour la première fois naza yuko nshaka kuba no wambere akivuza ariko sinzambaye wanyuma hari nabandi bakibona ariko bakacirengagiza nanabikubwiye umengo turiko turaza franchement umuntu niyakora neza uzamushimira umuntu niyakora ikintu ciza uzovuga ati ujya mujama n'umuhinga je maze gukorana ama emission n'abantu benshi bose ariko hariya ku ruhande rwa kabiri yewe Nuru muvuge nta kibazo oya ndamuvuga jewe just ndi muri handats ndakuva nuzi gupinga imari kubera iki erega ni nkuko je kandi nivyo wabimbariye Nuru one Amipro no musninga 2022 rashobora guhera atasho nimwe donse kandi nzobaba kubera bazobahaye abakoze je barigeze kumbaza ati trophy y'ubu MC oyihande ico gihe sinari nakoze ndababwira ati uyimerita ni Sadi kandi vyari ivyo ari umukonkira kandi yari yakoze urumva muhe cha mtu kimpe Nuru nawe Nuru vraiment big bro wallahi uri umukozi uti kubera iki jemo kenshi nubwo ntabandi muri emission ndabona ingene akora si wa muntu ashira imbere amafaranga ni wa muntu umuntu wese bayakandi bakayaga neza n'umuntu reka ndabivuga amakalite yiyo je maze kubona ari sérieux ari discipliné ari humble ari intelligent hama azi kuyaga n'umuntu wari we wese ariko haba mu Kirundi no mu Giswahili gashireko ariko kandi byarangora ntashaka kumvuga Ikirundi ariko kandi n'umuntu azi gutahura nabazo kubesha cyane ico co gutahura nico gikomeye cyane umunsi umwe abana abantu baba bari hariya kuri party ya kuri hariya ku ruhande behind the camera n'abantu basi ibintu byinshi umunsi umwe ndagusabye uzomutumire mukoreye emission iyo emission izorabwa cyane ujya mujama Nuru urayinyemereye abantu ujya mujama atinya kamera kubi kandi ari wayikora ashake ayitinya ariko ndakubwiye ikintu kimwe Nuru ndayivugiye nga Nuru afise impano
abantu benshi badafise kandi Nur no munakomeye cyane. Asante sana reka ncenda nabasezera mwakoze cyane kubana natwe ni MC nk'ibisanzwe ariko kuri Instagram nitwa ibiri ntwari keneye wonzoza ndakuzanira urabinyandikira hanyuma ndamukoronderera ciao ciao.